Ndatanze yambu nshuti ya Kristo, amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose mu mpande zine z'isi. Ubuntu bw'Imana bushishikare kubana nawe. Izina ryanje nitwa Iradi Ndiyo kubgayo, nkaba ndi mwene so mugakiza mwama musangira ubutumwa bwiza bw'ubwami butunganywa kandi bukanashikirizwa muri ministeri ijambo ry'umunsi buciye mu kiganiro civuga butumwa ijambo ry'umunsi. Kuri uyu munsi hari ijambo Uhoraho Imana yashize mu mutima wanje, ijambo ngeranye imisi uhereye muri vya bihe twariko twitegurira imisi mikuru ya Pasika kugeza nano mango. Iryo jambo ryagumye ribirira muri jewe. Abo dusanzwe turi kumwe muri groupe ntangira ngo ubutumwa bwiza canke abo dusanzwe tuganira mu mail box bashobora kuba baratangaye kubona ata message ibipfuriza Pasika nziza nigeze mbaha. Kumurengera ngo vyarabatangaje, ariko suko atarekimwe nigeze niyumvira, nariko nigana n'iryo jwi numva mu mutima rimbwira ayo majambo. Ndavuga nuko biri kose reka nindira igihe nicagera nzobavugana na bene data twamo dusangira amajambo y'Imana, twibukanye igikwiriye n'ikibereye. Pasika benshi bayihinduye umugenzo n'akamenyere ku buryo ya matariki ageze uko bama bayabatangariza ko bakwiriye nyene kuvuga ati Yesu yazutse, ati intsinzi twayibonye, agakiza kabonetse. Bikamukonye nuko umwaka ugenda nuko uwundi winjira, bikama kwa kundi nyene. Ariko benshi ntibigera baha agaciro intumbero n'insobanuro y'iryo jambo, canke mbere uretse iryo jambo ntibigera banatahura gukizwa ico bisobanura. Yesu yaraje ava mwijuru aza muri nosi, azanywe no gukiza no kurondera icyari cyarazimiye, azanywe no kuducungura twebwe abari mu byaha, twebwe abari mu ngoyi z'urupfu, kuko tutari tuzi Imana nk'umuremyi, twari tujakariye ibyaha no kugabitanya by'uburyo butandukanye. Twari abo kwankwa, mbere natwe twankana nk'uko byanditswe muri Bibiliya yera. Twari ihanga ritazi Imana nk'umuremyi. Ubutumwa bwiza buradushikira, anatwe bari kure twigizwa hagufi. Mbere agakiza kamaze gutangwa, Yesu amaze kutwitangira ku musaraba, akemera akabobegwa imisumari mu birenge no mu biganza, akemera agacumirwa icumu mu rubavu, akemera agapfa gahambwa, agakiza karabonetse. Abari abansi b'Imana duhindurwa abana bayo. Agakiza karabonetse. Abari abo gupfa rubi duhabwa ubugingo budashira. Agakiza karabonetse. Duhuzwa n'Imana umuremyi. Ryasezerano Adamu yica, Yesu agaruka arisubizaho, kuko urupfu rwa Yesu Kristo niko rwaduhuje n'Imana umuremyi, twebwe abari batandukanijwe nayo kubera icyaha. Mugabo Pasika abantu bakayibuka ari ukurya gusa no kubyina no kwambara neza gusa. Birambabaza iyo imisi mikuru mu buryo bw'impwemu tuyihimbaza mu buryo bw'umubiri. Ivuka rya Yesu kuri ya misi mikuru ya Noeli abantu bakayihimbaza barya babyina bambara neza, bikaba birarangiye ntibigere biyumvira icyatumye Yesu atuvukira. Pasika abantu bakayihimbaza barya babyina bambara neza, ntibigere biyumvira icyatumye Yesu Kristo adupfira. None rero abo babigenza bene uko babikora nk'imigenzo baragowe, kandi nimba banyumva bo kwikebuka. Yesu yaravutse, yarapfuye, yarazutse, twimirije kumubona agaruka. Ibyo byose barabikora mu kwibuka, ariko benshi bakibagira icyatumye biba. None vuba cyane Yesu aragaruka. Ijambo numva no kubwira muri iyi misi nuko wosuza umukaraba neza nimba icyazanye Yesu muri ino si cyararangutse mu bugingo bwawe. Nimba kuvuka kwa Yesu hari cyo kwamaze mu bugingo bwawe, nimba urupfu rwa Yesu hari cyo rwahinduwe mu buzima bwawe, nimba kuzuka kwa Yesu hari intsinzi kwatanze mu buzima bwawe, ibi nibyo ukwiye gusuzuma no kurimbura neza ukaraba, hakaba hari igihaze ucuzuze. Ariko ikibazo mfise kuri uno munsi ni iki: ko bivugwa yuko urupfu rwa Yesu rwarishe imyenda y'ibyaha byacu byose. Ikibazo ni iki: ibyo byaha Yesu yarihiye imyenda nibihe? Ibyo byaha byacu byose urupfu rwa Yesu rwarihiye imyenda nibihe? N'ibyaha twakoze tutaramumenya, canke n'ibyo twakoze tumaze kumumenya nabyo byabayemwo? Hano hari ikibazo gikomeye cyane gose buri mukristo wese akwiye kwiyumvira no kwibaza. Kaze dusangire amajambo y'Imana tuyishimikize
mu gutahuzanya neza kuri bikeya uhoraho Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire kuri uno munsi. Kristo Yesu akumira umugisha cyane, waba uri umushizi cyangwa umusangwa, kaze twibukanye iby'ijambo ry'Imana, umwe wese ashishikare gutahura ko akwiye kubyifatamwo muri iyi minsi ya nyuma, muri bino bihe bigoye, ibihe turimwo aho benshi bariko barasubira inyuma bava mu byizegwa, abandi nabo barabahize mugabo bariko barapfira mu byaha. Mbega nawe ko kiri muzima ariko utazi umunsi wawe wo gupfa, mbega uyu munsi uri bukora iki? Ijambo ry'Imana twishimikiza turarisanga mu cete cyandikiwe ishengero ry'Abaheburayo igice cya 6. Indazi y'amajambo iravuga ngo uko abakristo bakwiye gukura mu by'Imana. 6 turahera ku murongo wa 4. Kuko abamaze kwakirwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru, bagasangira mpemu yera, bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ubufasha bwo mu gihe kizoza, maze bakagwa bakabivamwo, ntibishoboka gusubira kubahindura basha ngo bihane, kuko bongera kwibambira umwana w'Imana bakamuteterereza ahibonekeza. Imana idufashe cyane. Andi majambo tuyasanga mu cete cya 2 Petero yandikiye ishengero igice cya 2. Indanzi y'amajambo iravuga ngo ibyo abiyita abavugishwa n'Imana. Hano turasoma duhereye ku murongo wa 20 kugeza ku 22. Namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye kudohoka bakava mu by'isi bihumanya, maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha, ibyo hanyuma byabo birusha ibya mbere kuba bibi. Icyobaye cyiza kuri bo iyo aba batigeze kumenya inzira yo kugororoka, hako basubira inyuma bamaze kuyimenya bagata icyagezwe kera bahawe. Ibyabashitse ko ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye kuvyidashwe, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwivurunga mu vyondo. Imana dutabare cyane, tubaze dusenge. By'urukiro bw'amahanga, se umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndagukengurukiye, ndagushimiye ku mbabazi no ku buntu. Uyu munsi biguhimbaye kandi bikubereye byiza ngo iri jambo rigaburirwe abana bawe. Ndagomba umwigeme cyangwa umusore, umukenyezi cyangwa umushinga, nta umutama cyangwa umutamakazi, umwana uwari we wese iyo ariko yumviriza Imana buno butumwa bwiza uyu munsi, ugira icyo ukoze mu bugingo bwiwe, ugira icyo ukoze mu mutima wiwe, ugira icyo ukoze ku mwemu yiwe, ugira icyo ukoze mu buzima bwiwe. Iri jambo ndiri musi gukora imusanze rimuhindure ndataramuje satani n'abadayimoni, ukutamenya no kudatahura gutsindwe mu bugingo bw'abana bawe. Ivyo babiri mu mitima yabo nk'amahwa vyonyohera ijambo ndabiturije n'itsina rya Yesu Kristo. Nimba imitima yabo ikomana ngo iri jambo riburi mizi, ndakwinginga Imana yicishe bugufi. Nimba imitima yabo itagira inzitiro ngo bahita baze bahonyanga imbuto igomba ibibwe, canke inyoni zize zinobagure bitsindwe, bubakira inzitiro basanurira Imana izasambutse. Uyu munsi uhezagira ubumviriza wese kandi umuhindura icyarimwe gishasha nk'uko biguhimbara. Ni mu izina rya Kristo Yesu mbisabye nizera, amen. Mu Baheburayo hatubwiye neza yuko abakora ibyaha ibigirankana baramaze kumenya Imana, barakijijwe, barumvise ubutumwa bwiza, barizera, bihana ibyaha byabo, barabatizwa, bava mu mazi, bakira mpemu yera, batangura urugendo rw'agakiza, bakora n'ibikorwa by'Imana. Bamwe n'abaririmbyi, abandi n'imvuga butumwa, abandi n'abasenzi, abandi n'abayobozi b'amashengero, bamwe niba pasiteri, abandi niba mwarimu, abandi niba diakoni n'abajenama. Uko ibiti bagenda babihabwa bitandukanye, batangura urugendo rw'agakiza, barashishikara, barashimika, bakorera Imana. Umugabo mu nyuma ngo baradohoka bava mu byagezwe, mu nyuma baradohoka bava mu gakiza, mu nyuma baradohoka bata amasezerano, bongera gusubira muri za ngeso za kera, bazizingiramwo zirabanyoha. Hano kudohoka no gusubira inyuma ntibisigura kuva mu rusengero. Benshi barasubiye inyuma kandi bari mu rusengero. Kudohoka no gusubira inyuma ntibisigura guheba gukorera Imana. Hari abaheba gukorera Imana nivyo, hari n'abasohoka urusengero bakagwa kagirire nivyo, ariko benshi baraguye bari mu rusengero, kandi benshi baraguye barasubiye inyuma bari mu bikorwa. Aravuga ubutumwa bwiza, yaraguye yarasubiye inyuma. Araririmba n'umusenzi no kuvugishwa akavugishwa, yaraguye yarasubiye inyuma. Ni pasiteri cyangwa mwarimu n'umuyobozi w'ishengero, yaraguye kandi yarasubiye inyuma. Mugabo mu Baheburayo habivuga neza ngo abo bakora ibyaha ibigirankana, kuko ntiwomwira yuko usambana wamubwira ubutumwa bwiza abandi ngo aragowe umusambanyi, ukacumwira ngo wasambanye utabizi. Uraririmba ngo abicana baragowe, nawe uri umwicanyi. Ntumbwire rero yuko iyo wicana ubwira abandi ko abicanyi bagowe, ko uko kwicana kwa utagukora ubizi.
ngo aragowe gukora ibyaha ibigirankana. Uwamaze kumenya Kristo Yesu wese yahawe mpwemu w'ubuntu, kandi ufise mpwemu wese uwo mpwemu aramuyobora akamwigisha. Abakora ibyaha ijwi rya mpwemu yararishishikara kubabwira riti icyo ni icyaha ntukagikore, ariko bakabirenga ko bakagikora. Ijambo ryavuze rero ngo abamaze kwakirwa n'umucyo bagatamira ingabire iva mu ijuru, bagasangira mpwemu yera, bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe kizoza, ngo maze bakagwa bakabivamwo, ntibishoboka gusubira kubahindura basha ngo bihane, kuko bongera kwibambira umwana w'Imana bakamuteterereza akibonekeza. Niri jambo mpagaze ko kongera kubamba umwana w'Imana. Ikibazo nabajije niki, mbega ko turirimba yuko urupfu rwa Yesu rwarisha umwenda w'ibyaha byacu byose. Ibyo byaha byacu byose ni ibihe? Nibyo twakoze tutaramenya Yesu, canke ni ibyaha byose twakoze kera uwo nibyo twaba dushishikara gukora ubu twaramaze kumumenya? Ikibazo ni iki? Nyishura. Hano haravuze ngo abakora ibyaha baramaze kumenya Yesu bongera kwibambira Kristo Yesu ku musaraba. Ndagomba ngo unyumve neza ko inyishu iraha mwiri jambo nyene. Umuntu umwe narigeze kwivuga ubushize nongera kwisubiramwo, umuntu we ngo niwe yeretswe ibihe Yesu arimwo, ukuntu Yesu abayeho muri iyi minsi. Ntitubizi none ko Yesu yavutse. Sitwe twanamubambye, Imana itubabarire cyane, sitwe twamucumise. Ntibamuhambye, ntiyazutse ku munsi ugira gatatu, ntiyasubiye mu ijuru. None imyaka irenga 1990 iriko irakwira hafi 2 niheze Yesu yarabambwe hama kazuka. Ana masaha kweri za nkovu ntizoba zarakize mbere akaba aranazimanganye. Imana idufashe cyane. Mugabo weretswe Yesu Kristo amubona ngo yicaye, ibirenge bikijejeta amaraso n'ibiganza bikijejeta amaraso, no muri rwa rubavu akijejeta amaraso, inkovu ngo zaranse gukira. Kubera iki? Ajya amaraso yavuye ku musaraba ariha umwenda w'ibyaha twakoze tutarakizwa. Ibyo bindi byaha dukoze tumaze gukizwa, ajya amaraso yatwejeje ubwa mbere turayahumanije, bisaba ngo hakenewe ayandi maraso. Ngo ayandi maraso none yova hehe? Nta bikoko bigitangwa, nta nka zigicumitwa, nta numa canke intama zigicumitwa nk'impongano z'ibyaha byacu. Nimba hakenewe ayandi maraso, kuko ayatwejeje ubwa mbere tugikizwa tumaze kuyahumanya kubera twongeye gusubira mu byaha, nimba hakenewe andi maraso bisigura ngo wa mucunguzi ngo nasubire ku musaraba twongere tumubambe, yongera ava yandi maraso twongere twezwe. Niyo mpamvu ngo nanubu za nkovu ngo ntizirakira. Hamara ukatuhimbaza Pasika, urya ubyina utamba wambara neza, ntiwiyumvire kucyo ukwiriye gukora ngo utabare uwo mucunguzi yakubabarijwe, nawe wihanganira amagorwa n'amarushwa, woye kongera kumubamba ukundi, woye kongera gukora icyaha. Niri jambo uhimbaza ibya Pasika, uhimbaza ibyo kuvuka kwa Yesu. Burya kuvuka kwa Yesu ndukwiye kukubyinira cyane gose, nagakiza twari turonse, ariko Yesu yavutse kugira dupfire, kandi urupfu rwe rwo ku musaraba amaze kubobegwa imisumari no gucumitwa. Twohimbaza ivuka rya Yesu mu mutima, mugabo twiyumvira imibabaro Yesu agiye kuzohura nayo kugira ngo turonke agakiza, hama tukiyubara kandi tukirinda. Navuze ngo ndababajwe iminsi mikuru mu buryo bw'impyemu tuyihimbaza mu mubiri. Ariko icyo nkubwira kuri uno munsi ni iki: wumve neza yuko iyo ukora icyaha waramenye Imana, iyo ukora icyaha warakijijwe, usubiza Kristo Yesu ku musaraba, wongera kumubamba ukundi, imisumari akayibobegwa mu biganza no mu birenge, byacuma karicumitwa ngo wongere kubona amaraso yo kukweza no kugutunganya, kuko ayakwejeje ubwa mbere ugikizwa wongeye gukora ibyaha ubuyahumanije. Byajambo ribivuze neza muri Petero ngo namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, ko arabateye kudohoka bakava mu by'isi bihumanya, maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha, ibyo hanyuma byabo birushe vya mbere kuba bibi. Icyo waye kiza kuri bo, iyaba batigeze kumenya inzira yo kugororoka, hako basubira inyuma bamaze kuyimenya, bagata icyagezwe kera bahawe. Imana dufashe cyane. Mwene data, gusubira inyuma kwawe kose ni kubi, gusubiza ubugingo bwawe mu rupfu. Kandi nimba uhaye usubira inyuma wari waramenye Imana, mbega kumenya Imana kwawe
nimba usubira inyuma wari waramenye Kristo, mbega kumenya Kristo kwawe byabaye by'imfa gusa, ugaruka bwinshi uri kurasubira inyuma. Abigeme n'imisore mwirinde mwiyubare. Abagabo n'abagore benshi bariko barasubira inyuma. Mwene data uri kuranyumviriza, mushinga ntaye mukenyezi uri kuranyumviriza, wiyubare. Agakiza wahawe kakire n'amaboko yose, kazigame kabungabunge, hama wirinde ico kagutesha. Hama wame wibuka neza yuko gukora ibyaha waramaze kwakira Kristo Yesu, ko ari kongera kumusubiza ku musaraba, kumusubiza kuri ya misumari, kumusubiza kuri bya bimoko, kumusubiza kuri rya cumu na rwa rugori rw'amahwa, kongera kumutetereza. Hama wibare wirinde ntugakora ibyaha bigirankana. Hari urugero rwo gusubira inyuma mu Kristo yageraho ntibyongere gukunda ko agaruka, ariko utaragera kuri urwo rugero rwo kuzinyira akagirire no kugwa akagirire, garuka shabugufi, saba Imana imbabazi, hama kwihana si kwatura gusa, kwihana ni kureka icyaha. Yesu akomera umugisha cyane. Nuko nshuti ya Kristo, aya niyo majambo y'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi. Ngushimire cyane gose kubona wadukurikiranye, kandi akaba ari ryambere wumva buno butumwa bwiza, ukabuhimbaga ko buzohora bugushikira. Urashobora kuza kunyandikira ku nimero nza gutanga kugira ngo uze ubane nacu muri groupe ijambo ry'umunsi aho dusigaye tubutangira. Shimire cyane gose batubwira yuko ubutumwa bwiza dutanga buriko burabakuza kandi bubakomeza. Mbasabe urangije kumviriza zino audio zose zivuga butumwa adufashe kuzikwiragiza hirya no hino mu nshuti no mu bagenzi, mu magroupe ya WhatsApp atandukanye muri mwe, kugira ngo nabandi bashishikare gufashwa nkuko namwe muri ko murafashwa. Kandi nongera nshimira abadusengera n'abadufata mu mugongo, kuko ibikorwa bya ministeri ijambo ry'umunsi birakeneye imfashanyo zanyu zose z'amasengesho n'iz'uburyo, kugira ngo imirimo y'Imana ishishikare kwaguka no gutera imbere, ubutumwa bwiza bushike benshi cyane gose babohoke. Ikindi naco norangiriza ko niki, nimba utari bwakira agakiza urangije kumviriza buno butumwa bwiza ukaba wahisemo gukizwa, nimba wari warasubiye inyuma ukava mu gakiza ugasubira mu byaha, urangije kumviriza buno butumwa bwiza ukifuza kugaruka kwa Kristo, nimba ufise umutwaro canke ikindi kibazo cyose wifuza ko tugufasha kugusengera, kaze cyane unyandikire ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 9948883260. Unyandikire umbwire ikibazo cyawe, ndagufasha kuko mpamwe Imana za kunshoboza kugufasha, kandi ndazi neza ko ubutabazi uza kububona. Ibisigaye bene data turabahanurira ngo mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, mwihanganira amagorwa n'amarushwa kugeza ku munsi w'iherezo. Twiribare kandi twirinde, umwami wacu ari hafi. Inzamba yimirije kuvuga, ndabipfurije kuzobona umwami mukinjira mu bwami bwo mwijuru naho butaha. Uzigamwe cyane.